Barundikazi bakunzi Burundi, mudukundire tubanze gukingurukira Imana mushobora byose yadushikanye kuri no munsi turamutse duhimbaza imyaka 19 tumaze twiyemeje amasezerano y'ubumwe bwacu, nihabwa icubahiro kirengeye byose, hanyuma ikomeze kugorora inzira zacu kuko nakare ivyejo tubihabwa n'Imana. Kwigenekerezo rya gatanu ruhuma umwaka w'1991 abarundi barabigerura barakubitiza agatima mpembero, barabona ko atayindi nzira y'urukiza yobashikana ku mahoro arama atari kugaruka kwiragi y'abasokuru n'abasokuruza bari bubakiye igihugu ku bumwe maze basezerana kubana ubumwe. Turipfurije umunsi mukuru mwiza w'ubumwe abarundi bose iyo bava bakagera bagira amahoro ashamikiye ku bumwe buvuye ku mutima w'urukundo, baheze bacira imoso ico cose coza kibatandukanya canke bacanishamwo, bamize kumuzirikanye ko ico bapfana kiruta ico bapfa. Duhimbaje uyu munsi ku civugo c'ukwezi kwa kabiri kivuga kiti ubumwe n'iragi twarazwe n'abasokuruza bacu tubugire umutahe ibihe vyose na hose n'inkinzo y'u Burundi. Uyu munsi nakaryo keza ko gusuzuma intambwe tugeze ko umunsi wo gushima ibimaze gushikwako no kwibutsa umurundi wese uruhara rwiwe mu kugendera no gutsimbataza ubumwe kugira ngo ibisebuze igihugu caciyemwo tubikingira abana abuzuku n'abuzukuruza bacu. Barundikazi bakunzi Burundi, mu mateka y'u Burundi imbere y'umuzo w'abakavantara naho twigeze twumva abarundi bacanyemwo, ikibabaje umwe carazi ishinga uwundi, umwe avunitse uwundi agacumbagira. Uburundi ryari ibere ryonsa bose, ubumwe nabwo bukaba ishingiro n'ishimikiro ryo kubaho kw'abarundi. Aho mbere abarundi basangira impuzu ngo ihere bagasangira ipfundo, baraje inama Imana ikabunganira, basangira ikivi n'ikigega, akabisi nagahiye bakaba bazirikana ko basangiye ugupfa no gukira. Ubumwe bw'abarundi bwaragaragara mu mico n'akaranga vyabo, tutirengagije ko mbere banabushushanya mu bimenyetso nk'amasaka bita amasaka y'amashirahamwe, mu myibutsa imigani n'ibitito, mu gusangira bisanzwe aho uwuhishije yatumira ababanyi, mu kumariranira imanza no gutererana, guhinda ikibiri, kuragirana, guhumbira no gufasha uwubaka inzu, guhuriza amaboko mu bwato n'ibindi byinshi nk'imvyino n'intambo. Kajyanisha imiryango yasanze abarundi bavuga ururimi rumwe, bemera Imana imwe kandi kiranga yabarangire inzira zigana ku Mana, bakayoboka umwami umwe se barundi, gahuza miryango bagahuzwa n'umuganuro uko umwaka utashe. Kajyanisha imiryango yace yihutira gusenyura izo nkingi z'iteka n'itekane vy'u Burundi, buke urwanko rusubirira urukundo, ukwinubana no gukumirana bifata icicaro mu Burundi, ugwiri ruganza ugwamfu, ubumwe uratosekara, umubano mwiza no kwizerana biratituka. Basakuruza barayamaze ngo uko imvura ikuvye sikwitwara, harabonetse imboneza zihabuza ubumwe, zongera zirabuhagararira kugeza naho zibuzira. Akarorero n'umugano Rudoviko rwa Gasore, umushirangoma wa mbere Petero Ngindandumwe, umwami Ndizeye Karori, nyene icubahiro Melchior Ndadaye, nyene icubahiro Ntaryamira Sipiriyano n'izindi mfura zo Burundi nyinshi. Aha twokwibutsa ko uruhara rw'abarundi bibihemu mwigandagurwa ry'izo mfura zo Burundi rwabaye runini mu gufashanya n'abakoroni guhekura abarundi. Barundikazi bakunze Burundi, amoko y'amomekerano yahawe abarundi hisunzwe ibipimo bitagira umutwe n'amaguru, niyo yabaye intandaro y'akaranda karandagase.
abarundi cane cane mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na rimwe, igihumbi amajana icenda mirongo itandatu na gatanu, igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu n'umunani, igihumbi kimwe amajana icenda mirongo indwi na kabiri, igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'umunani, igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu n'inyuma yaho. Inyuma y'ubwicanyi bwasinzikaje amakomine ya Ntega na Marangara mu mwaka w'igihumbi amajana icenda mirongo umunani n'umunani, abari barongoye Uburundi baragerageje gusukamwo mabisi, ariko vyabaye impfagusa kuko ntibinjiye neza mu mamo n'abamuko y'amacakubiri mu Burundi. Kwabaye ukwiyembeza n'ukangarizako, maze budakeye kabiri amazi yatekewe mu Rukangaga baburaho bayabonye. Kuva mu mwaka wa 2005 harakozwe vyinshi bigaragara mu ntumbero yo kugarukira ubumwe bw'abarundi. Iruhande y'amajambo n'inyigisho biremesha ubumwe, nawo kwibagira ingingo n'ibikorwa bigaragaza ubumwe nk'ibikorwa vy'iterambere rusangi, amakoperative, umunsi wahariwe komine, umunsi wahariwe gushikirana, igenwa ry'abagize umugwi wo gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi, abagize inama y'igihugu ijejwe ubumwe no kunywanisha abarundi, abagize inama y'igihugu ijejwe gukinga no kugwanya ihonyabwoko n'ibindi vyaha vy'agamerabunwa n'ibindi vyinshi. Ibikorwa vyarakozwe, ariko twibukanye ko bidahimbara abansi b'ubumwe. Ntidusiye bwose rero kwa canke ngo tujya mu konderazosi, kuko hariho abaribwa no kubona abarundi batekanye basangira kabisa n'agahiye. Igihe cose babonye igihengeri bameneramwo, baca batangura gucanishamwo abonse rimwe bitwaje amoko y'amamekerano, intara, imigambwe, amadini n'ibindi. Twame twibuka ko ibihengeri mu ruhongore bitera imfyisi umwete. Turasavye ko atawohirahira ngo asubire guhenda canke kudurumbanya abarundi. Turizeye ko inyigisho zo kuzirikana igihugu tumaze imyaka 3 turemesha zajijuye abarundi benshi naho atari bose. Twizeye ko atabakijana nyabahururu, kandi ko abazogerageza gucuvya abarundi bazomaramara, kuko ntawutera icumu mu icumi. Intumva nizibura, ariko twozisaba kutigereza ko, kuko bizobagora kuronka aho bamenera. Wa wundi ati ngerageze wangerageze yaburanye Ruvyironza ngo numwaba wase. Baragerageza turabe, ariko sinzi ko bazokweregwa, kuko ngo agapfa kaburiwe ni mpongo, kandi ngo ifuku itazi agaheza yishora gatwe umushibuka. Barundikazi bakunzi Burundi, igikorwa cyo gutsimbataza ubumwe no guhozako. Muri kano kanya rero twashaka tubayagire zimwe mu nkingi twokubakirako ubumwe. Imico n'imigenzo nivyo vyari iremezo ry'igihugu cacu c'u Burundi, umushinge wubakiweko amabanga y'igihugu. Ivyo vyatuma abantu babana neza mu mahoro nk'abene mugabo umwe. Twese tubwirizwa kugarukira imico n'akaranga byaranze basokuruza, ahanini byasambuwe n'abakoroni, byunyugwa n'abayoboke babo kugeza ubu, biciye mu nyifato igayitse yo guhemukira igihugu na beneco. Abana barereshwa kirazira. Ikiyago cyo kuziko kikaba nk'ishure bigiramwo ubuntu, akaranga, imico n'imigenzo, kakaba nk'akanya ko kwamirira kure ingeso mbi. Twese dutegerezwa kuvira hasi indero kavukire yo remezo n'akaranga mutima by'abarundi babushitse kandi biyubaha. Kuva kera na rindi abarundi bamye baganira, bakirinda gufata ingingo za gihutihuti. Ikizazaniye umuntu akakibaza uwumukurira, kuko ngo imende yarihuse ihusha umwobo, kandi ngo nta mukurabura mukuru we. Twige kubaza umutima no guhanuza.
abarundi tumenye ahari urupfu n'ahari uburame, maze dutandukanye intore n'intobo, tugendere iragi ry'urukundo n'ubumwe byaranze basokuruza bacu na karengo ugendera mu makanda y'inzovu ugakira urume. Abarundi bo hambere bahimbagwa no kujya ibyo babiri yakuya. Muze rero dukunda ibikorwa, twirinde gusesagura canye gusahura itunga rusangi nk'uko vyibonekeza muri kino gihe, aho usanga abungere bamwe bamwe bona gusumba izo baragiye. Ubumwe ni inkingi ikomeye dutegerezwa kwishimikiza. Twijukire ibiduhuza by'ingirakamaro mu kuja hamwe mu makoperative y'iterambere no mu mashira hamwe. Ntihakongere kubaho umurundi nyamwigendako kuva ubu. Twirinde guhurumbira inyungu zitera iceyi zigatitura iteka ry'igihugu mu kwamirira kure banda yamutaye n'abampemukindamuke. Bararaza bagacyoza igihugu cabibarutse bitwaje ngo indahiro mbi ntigwaza mu nda canke ngo injya y'umugayo ijya umugabo. Tubasaba kuva ibuzimu bakagaruka ibuntu, kuko na kare barayamaze ngo umwana yisema avuma ibere ryamwonkeje. Barundi kazi bakunze Burundi, ibihugu vyose biragira ababansi n'abakunzi. Abakunzi turabashimiye, twongera tubamenyesha ko tuzirikana ko umugabo kumwera ubwanwa kugira ngo nawe uze umwere ubwiwe. Abansi bacu nabo nibatsindwe, bemere batureke tuyubakira igihugu cacu, badusonere nk'uko dusonera ibindi bihugu. Mu ntumbero gutsimbataza no kugaragaza wa mutima w'ubumwe, tubasavye kugarukira kuri bene wacu bamaze iminsi bashikirwa n'ivyago vy'imvura nyinshi itwara ibintu n'abantu. Twerekana umutima w'urukundo mu guterera umwe wese ico ahambije, twongere turemeshanye. Twame tuzirikana kandi ko ubumwe atari igisomwa canditse, eka si ururirimbo canke uruvyino, kandi si ibendera rihungabana canke icibutso ico ari cyo cose. Ubumwe nyabuna bubonekera mu kubaho, bukomoka muri kamere na kameremere y'umuntu, ukagaragazwa n'imvugo ijana n'ingiro. Ubumwe nyabuna tubonera mu vyamwa, mu mubano mwiza hagati y'abantu, mu buzima bw'igihugu aho bene co bumva batunganiwe bose kandi ko bafashwe kumwe. Ntitworangiza tudasubiriye gutera kama abarundi bose ngo tuvire hasi rimwe, twubake igihugu cacu, kwitorera indongozi, dusimbataze demokarasi, dushikane igihugu cacu kwiterambere rirama kandi ridakumira. Kandi twamize kumuzirikanye ko ubumwe ari ragi twarazwe n'abasokuruza bacu, tubugire umutahe ibihe vyose na hose n'inkinzo y'u Burundi. Tugira amahoro, ubumwe, ibikorwa, iterambere n'ubutungane kuri bose. Imana yezagira Uburundi n'abarundi. Murakoze.